Muko twebabwiye hano kuri no televiziyo yanyu Muse TV haraheze indwi zitatu ishirahamwe rikomeye mu gihugu Burundi ari ryo Brarudi riko yaratunganya ihiganwa bise Tayaya, aho abaririmbyi abavuzi b'ingoma hamwe n'abatamvyi bazoba bari hamwe kugira ngo berekane ibirori mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 60 Uburundi bumaze bwukikiye. Rero barashize umugwi ujejwe gutorokanya abaririmbyi bifuza kwiyandikisha uko babigenza kugira ngo hatogwemo imigwi izoryosha ibirori ku itariki 2 z'ukwezi kw'indwi hazoba ari ngaha mu gisagara cya Bujumbura. Rero mu kiganiro bahaye abanisi n'amesha makuru bashize ahagaragara imigwi yatowe kugira ngo izobe iri nezereza abakunzi b'umuziki cyangwa abakunzi b'intambo kavukire kuri uwo munsi wahariwe ukwikukira. Rero imigwi itatu yatowe igizwe n'aba membre du jury batatu bagije gushikiriza rero icese kuri uno munsi abamaze gutorwa kugira ngo bazoteramishe abantu mu kwigina umunsi mukuru wo kukukira. Mu bijanye n'intambo kavukire canke intambo kama, urongoye umugwi wizo ntambo ari we Gilbert Ninahazwe yari kumwe n'uwitwa Kibwa Matilde hamwe na Rose Nduwayezu bashikirije rero aba imigwi itanu izoba iri ku munsi w'itariki 2. Muri iyo migwi rero itanu harimo umugwi Umudeyo, Ihunja, Inatana, Gira Amahoro hamwe n'umugwi Ndankaranga Abagumyabanga. Kurikira Gilbert Ninahazwe uko yabisiguye. Abantu biyandikishije baserutse baboneka nk'igitigiri c'abantu imigwi 28, ariko muri iyo nkuko twagiye turabiraba twarafashe iminsi 2 kwigenekerezo rya 15 na 16 twahavuye twisunga ibintu biranga koko ibijanye n'ibirori n'igiteramo. Icambere twaravye muri iyo migwi yose twararavye ico bita originalité, amamuko y'intambo. Ushobora kubona uti nahoba uzibiye amatwi ukabona batamba ushobora kwibaza uti irya ntambo ifise amamuko muri kano karere. Muri ico nyene twararavye kandi ibijanye muri ibyo by'amamuko turaraba ibintu bijanye no kujanisha imvyino n'intambo. Imvyino n'intambo muri ivyo wasanga harimo rero abantu barungitse imvyino mugabo ugasanga ageze hagati ashizemo ururirimbo cyangwa ugasanga ageze hagati aciye ashiramo ibicuba cyangwa amazina. Ico cari ikimukuramwe iyo bavuze intambo, kuko ni intambo mugere idahinduka iyo ugeze kure. No uvuga igize icyo uhindura rero mu ndirimbo intambo usanga ihindutse igashobora kwica igiteramo. Hanyuma twararavye kandi kijanye no kuvuga nti kuvanga ibintu, no kuvuga ugasanga mu ruvyino rumwe ashizemwo intambo zishika 4-3. Aho no kuvuga yuko ni kimwe mu bishobora kwica igiteramo. Iyo umwiteze ko n'akarorero amayaya aririmbye iminota 2 ukazubona ageze mu gasimbo, urumva ko igiteramo kica gihindura isura. Ikigira kabiri twararavye ibijanye n'uburyo bwo gutamba. Uburyo bwo gutamba ari umugwi w'abantu 10 ugaca usanga bose barundanye ahantu hamwe. No kuvuga ni ikintu twaraba tugasanga mbega ikibuga bariko baratambirako abo bantu turavye ngene bangana bacuzuye arico bita choreography. Ico naco turavye muri ico gihe twasanga hariho nk'abantu iyo bariko baratamba uri imbere atibuka uri nyuma ko bakiri kuri bimwe. No kuvuga nk'abarorerezi muri ico gihe novuga ko birabasoba abari ku murongo hari inyuma bariko batamba ivyabo bariko batamba ivyabo. Ivyo ni bimwe mu by'iki giteramo. Muri ivyo ikindi kigira gatatu twararavye umwambaro tenue. Iyo bavuze kurungika ikintu mu ihiganwa ni nko kumara urubanza. Uyu mwambaro urajanye n'urubanza, mugabo iyo urungitse rero amashusho yo kuja mu ihiganwa umenya uti nimba ego reka ndungike ibindanga nka CV
mu vy'imico ugaca usanga uriko utamba dufate agasimbo murazi ngene bagatamba mwa ugaca usanga yambaye iniro ugaca usanga yambaye costume ni bimwe tuvuga tuti hariho kumenya kujanisha ico uri kuravyina iyo uri intambwe uri kuratamba n'umwambaro hariho ikindi decor twararavye ni hamwe twavuga tuti hariho abantu barungitse ibintu mwihiganwa ugasanga barungitse ibintu bari kwimenyereza muri repetition ugaca usanga bari umwanya umwe barungitse amasanamu bibereye mu ishuri ubundi mwanya ugasanga bari hariya ku kibuga iyo basavye ibikoresho bishobora kuranga yuko ibigaragaza ko ushoboye uravyitondera ukara ufu musiba ku rubanza kurungika ibitari vyo kuko ntubuza amaherezo yavyo ikindi canyuma twararavye ico bita variété et diversité du répertoire no kuvuga aho ushobora kuraba uti muri ibi barungitse mbega turabonamwo ishusho cy'igihugu no kuvuga muri izi ntambo barungitse nimba hari uwo bayarungitse kwiyereka ukiyumvira uti mbega ndashobora kubona ukizibona urashobora kubona uti burya aba bantu nabihuruma ni murutana aba bantu n'agasimbo ni makamba ushobora kubona intambo ugaca ubona yuko hari ico bikwereka imigwi twaratoye umugwi bita umudeyo turatora umugwi bita ihunja turatora umugwi witwa intatana turatora umugwi gira amahoro hanyuma umugwi gira gatanu twatoye n'umugwi bita abagumyabanga mu muce ugira kabiri canke kategori igira kabiri igizwe n'abatimbo umugwi w'abatimbo watowe n'umugwi akayazwe ruciteme gishora komeza karanga hamwe n'amabano legacy kurikira uwarongoye uwo mugwi ariwe Ntangabo Gabriel uwo mugwi ukaba warugize kandi na Christian Xavier hamwe na Dismas Nyibagira umviriza uko batoye iyo migwi y'abatimbo uwo mugwi rero ukuntu wakoze ntiwakoze nk'ijya migwi basanzwe bashinga yitwa amajuri bagaha des critères de cotation kugira ngo batanga amanota wari umugwi ujejwe kuraba muri iyo migwi yiyandikishije imigwi yoryosha igiteramo hanyuma rero hari yandikishije imigwi 11 mugabo muri iyo imwe amariye ntiyashobora kuguruka ngo tubibone iyindi nayo wasanga bagize utuntu tugufi tudacikana n'umunota tudashobora gutanga umwanya wo kuraba yuko igiteramo arico hanyuma hakaba n'iyindi migwi wasanga yitwa ngo ni ingoma mugabo gasanga bariko baravugiriza ingoma intambo z'abigeme bariko baratamba iyo rero murumva yuko yasa niyamaze kwikuramwo kuko burya ingoma igiteramo c'ingoma spectacle ni kintu kirimwo ibintu bikuru bitatu turetse inyambaro hariho umurisho rythme hakaba intambo nayo ica izana na choreography mu gihe umurisho uzana akaranga la tradition hanyuma hakaba n'umuziki hajya mu ngoma n'umuziki nawo nyene ivyo rero hakaba rero umwambaro sindavuga ko vyinshi ariko cyo nuvuga nuko n'ukuntu twambara uyu munsi hari ibintu bimwe twambara mu gihe c'ingoma byari bigenewe intore cyangwa ugasanga turiko turacanga inyambaro z'ikirundi n'inyambaro z'impuzu z'ikizungu tukabishira hamwe mu bisanzwe hari akantu biraryosha igiteramo mugabo ntibikurikije akaranga ni nkuko hariho ibintu abatimbo basigaye bagira cyo kuryosha igiteramo mugabo bidakurikije akaranga urumva rero ababishoboye byose mugabo akaranga twibaza yuko ariko kotangura kuza kuri byose hacasigara imigwi 5 iyo migwi rero 5 ikaba ari abatimbo bo mu gishora hakaca haza umugwi akayazwe hagaca haza umugwi ruciteme muri migwa uwo mu ruyigi igituma twashimye kubyumvisha yuko ari uwo mu ruyigi nuko twasanze ino ngahi Bujumbura harigeze niba butakiriho n'ubu umugwi witwa gutyo
ariko twabonye ko ari uwo mu Ruyigi. Hanyuma uwa kane umugwi Komeza Karanga, hanyuma uwa gatanu umugwi Amabano Legacy. Iyo niyo migwi twabonye yuko yogira ibiteramo byoshimisha abarorerezi. Umugwi wa gatatu ni umugwi gwizwe n'umuziki wa none canke musique moderne. Olivier Ndayishimiye ari we batazira Crazy Bright, umuririmbyi akaba arongoye na Amical des musiciens du Burundi, niwe yari mu barongoye uyu mugwi. Uwo mugwi ukaba warugwise kandi na Landry Mugisha, umumenyesha makuru, hamwe n'umuririmbyi Francis Muhire. Batoye rero abaririmbyi batanu nabo nyene, harimwo umuririmbyikazi Vania Muhimundu ari we Vania Ice, Butoyi Moise ari we MB Data, Ahmed Chabel ari we Masterland, umugwi gwizwe n'abaririmbyi babiri ari we Treyzo na Rap B hamwe na Berry Music. Umviriza Crazy Bright Olivier Ndayishimiye uko abivuga. Twarakoranye kugira ngo turabe abahiganywe mu ndirimbo zigezweho, dushobore gutoramo zitanu. Uwo mugwi ukaba warugizwe na jewe nyene, Landry Mugisha na Francis Muhire. Uko twakoze, twararavye indirimbo bari barungitse zishika 68 nkuko abandi babivuze, na twibazo bimwe bisa nabo twarabibonye. Habarungitse novuga amalien atuguruka, abandi ugasanga barungitse nka lien ya Facebook gusa, ubundi ugasanga yarungitse nka lien ya Instagram gusa, mugabo atabikorwa byiwe biriko. Urumva nkabo iyo mici ibiri yose uko ari ibiri byaca bigorana uko tumenye ivyabo. Abo twashoboye kuraba rero indirimbo zabo, natwe twaravye mu makritere originalité, turaraba na diversité ya répertoire, turaraba na popularité yiwe, kuvuga ukuntu asanzwe amenyekana. Umwe wese rero yaragiye ukwiwe araraba ubwo rutonde rwose rw'abantu 68. Umwe wese araheza araraba ati dukurikije aya makritere turaraba abo twobona yuko boba bazi imbere y'abandi. Tumaze rero kuraba twahuriyeko, twaciye dutoramwo batanu. Hariho Muhimpundu Vania ariwe bita Vani Ice, hariho Butoyi Moise aribo bita MB Data mu kazi kabo ko kuririmba, hakabaho na Ngendakumana Ahmed Chabel batazira Masterland, hakabaho Treyzo na Rap Boy, hakabaho rero na Berry Music yitwa Ndemeye Bertrand. Tubibutse ko iyo migwi yose umugwi umwe uzoronka amafaranga y'amarundi imiliyoni 15, uko rero ari batanu bazoyagabura umugwi canke umuririmbyi umwe baronke imiliyoni 3. Ico giteramo rero kikazoba itariki 2 z'ukwezi kw'indwi ngambwe gisagara ca Bujumbura, ahitwa kuri Scarpers mu Nyakabiga. Mwari kumwe na Patrick Pajo, niyo nkuru kubwa Muse TV hano mu kigo cy'ishirahamwe rihingura ibinyobwa Brarudi.